Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe kandi ahabwe icubahiro. Ni muri iryo zina rikomeye riruta ayandi mazina yose twahawe munsi y'ijuru, kugira ngo twambarizemwo, turishimemwo, dushimagiza canke duha icubahiro Imana Data wa twese. Kandi ni iryo zina ritanga amahoro, amahoro atava ku butunzi tugira mu isi, amahoro atava kuko dufise amagara meza, amahoro atava kuko twaronse ibyo kurya, ibyo tunywa n'ibyo twambara, amahoro atava kuko dufise aho tuba heza cyane, ariko amahoro aturuka mu gakiza Yesu Kristo yaduhaye ku musaraba i Golgotha, aho yitanga ku bwacu. Yesu rero nahabwe icubahiro. Ndashimiye Imana Data wa twese ko nongeye kubana namwe muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndabifuriza kugubwa neza aho muherereye. Ni mwene So Kwizera Fabien. Imana ibaha umugisha. Turi ku munsi wa gatanu. Ndizera yuko mwagize cyumweru cyiza inyuma y'umunsi mukuru wa Pentecote, kandi ndizera yuko Imana ibandanije kubana namwe mwese. Mu kurangiza kino cyumweru, kuva ku munsi wa mbere turiko turasangira aya majambo atwereka ingene mpwemu yera w'Imana akorana n'abana b'Imana. Imana ishimwe. Ingene mpwemu yera w'Imana akorera cyangwa akoresha, amen, abana b'Imana. Imana ishimwe. Iyo tumufise ntitwiyobora, ahubwo turongorwa nawe. Ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo abarongorwa na mpwemu yera w'Imana bose nibo bana b'Imana. Nifuje ko dusangirira ijambo dusanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ni igice cya 16. Turasoma amajambo atari make duhereye ku murongo wa 6 tugeze ku murongo wa 15. Mutwe w'amajambo haravuga ngo Pawulo ahamagagwa kuja i Makedoniya. Baca mu gihugu cy'Ifurugiya ni Galilaya, babuzwa na mpwemu yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bashitse ahabangikanye ni Musiya, bagerageza kuja Bituniya, mpwemu wa Yesu ntiyabakundira. Baca i Musiya baramanuka bashika Tirowa. Maze Pawulo mwijoro arota inzozi, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati, jabuka uze i Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, duca turondera ingene tuja Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko tuvuduka i Tirowa mu bwato, turamiriza tuja i Samotilake. Bukeye bwaho dushika Neyapoli. Tuvuyeyo dushika i Filipi, igisagara cy'i Makedoniya gikuru muri iyo ntara, cyubatswe n'Abaroma. Tumara iminsi muri ico gisagara. Ku munsi w'isabato turenga irembo ry'igisagara, tuja ku ruzi dukeka ko
hoba y'abahora bahasengegwa. Turicara tuyaga n'abagore bahakoraniye. Umugore umwe yitwa Rudiya, umudandaza w'impuzu z'inyambarabami wo mu gisagara cyitwa Tuwatira, yubaha Imana aratwumviriza. Umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo mushire kuvyo Pawulo avuga. Amaze kubatizanywa n'abo mu nzu yiwe, aratwinginga atasangwa mubonye nduwizera. Umwami Yesu nimuze iwanje musembereho, aratugobera. Imana ishimwe. N'aya majambo atari make tumaze gusoma, tugiye kuganira muri kano kanya gatoya dufise. Nabonye ko ari ngombwa ngo ndayasome yose kugira ngo dushobore kumva iyi nkuru ingene yagenze, na cyane cyane ko turiko turaganira kuri no jambo bivuga ngo ingene mpwemu yera akoresha abana b'Imana, canke ingene mpwemu yera arongora abana b'Imana, abakozi b'Imana, arongora bizera, ingene abaje imbere, ingene akorana nabo. Aya majambo twasomye tubona runo rugendo rw'ivuga butumwa rw'umukozi w'Imana Pawulo ari kumwe na bagenzi we. Baciye ahatandukanye, baca mu bisagara bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, bagenda baravuga ubutumwa. Bene data nshuti z'umusaraba, umuntu agerageje kurabisha amaso y'umubiri, ubona ko abantu bose umuntu ahuye nabo bakwiye kubwirwa ijambo ry'Imana. Mu kibanza cyose umuntu agezemwo, urabishije amaso y'umubiri, ubona ko bikwiye ko bose bokumva ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bukavugwa, abo byumva batovyumva, ariko bigakorwa uko. Ariko mu buryo bw'impwemu nshuti z'umusaraba, hari igihe biba ngombwa yuko mpwemu yera w'Imana avuga ngo aha ba ucecetse buretse kugira icyo uvuga, kuko naho wovuga nta musaruro biza gutangwa, nta musaruro biza kuzana. Ariko mpwemu yera w'Imana akavuga ati ha guhagarara muri kino gisagara, va hano ugende, kuko mbonye ko hari ubundi butaka, irindi vu ryiza ryiteguye kwakira imbuto y'ubwami, y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, maze iryo jambo ritewe muri iyo mitima rikama ivyamwa. Imana ishimwe. Niko byagenze kuri Petero nabo bari bafatanije runo rugendo. Twabonye ngo bagiye mu gisagara kimwe, bageze Galatiya, Pawulo yifuza gutangura kuvuga ubutumwa bwiza ngo abubwira ab'i Galatiya, maze twabonye ngo mpwemu yera w'Imana aramubuza ati ceceka, ntihagire icyo uvugira muri Aziya. Pawulo yumvira mpwemu yera, ntiyagira icyo avuga. Hanyuma ngo barabandanya, bageze mu gisagara cyitwa Musiya, naho nyene Pawulo mpwemu yera wa Kristo Yesu ari we mpwemu yera w'Imana ngo ntiyabakundira kuhaguma, maze mwijoro mpwemu yera aza mu buryo bw'inzozi. Pawulo ararota ngo abona ahakwiye kuja guhera, abwirwa ngo genda banguka uje Makedoniya, kuko hari igikorwa ugomba guhakora cyo gutabara. Imana ishimwe. Twabonye ngo abo bari kumwe na Pawulo bose bafata urwo rugendo, baja mu bwato baragenda. Bashitseyo, Imana ishimwe, ngo bahura n'abagore bari bicaye ahantu. Umwe muri bo twabonye ngo yitwa Rudiya, umudandaza w'impuzu z'inyambarabami. Pawulo atangura kubabwira ubutumwa bwiza. Imana ishimwe.
Mpwemu Yera yari yamaze gutegura imitima yabo. Mpwemu Yera yari yamaze kubegeranya kugira ngo baze kumva icyo ijambo ry'Imana ribabwira. Maze umusaruro tubona ngo nuko bamaze kubwirwa amajambo y'Imana, bamaze kubwirwa ubutumwa bwiza. Mana ishimwe, uyu mugore Ludiya ngo n'ab'inzu yiwe bose, Bibiliya itavuga igitigiri, ngo bose barabatizwa. Mana ishimwe, maze ngo baranezerwa, bagobera Pawulo nabo bari kumwe, bati nimumara igihe muri mu rugo, tubahe indaro, tubagaburire, muruhuke. Agakiza kinjira mu nzu ya Ludiya, agakiza mu izina rya Yesu biciye muri Mpwemu Yera w'Imana akoresheje Pawulo, kinjira mu rugo rwa Ludiya. Mpwemu Yera akoresha abana b'Imana. Mpwemu Yera aratuganiriza, aratubwira igihe, ikibanza tukwiye gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Icyo norangiza mvuga nuko wakijijwe umukozi w'Imana, umwana w'Imana akwiye kwamateza ugutwi akumviriza ngo mbega Mpwemu Yera w'Imana ambwira iki. Yesu abahezagire, weekend nziza mu izina rya Yesu. Amen.